nturashaka kuba wonyakira kuko nturashaka kumfata nk'umukozi ngaha kuko we uje ukambona nta nubwo ubukira mukije n'abandi nta sinzi yuko ari kubera ko jewe andi ngaha amuri inyishu medi ushaka ndakwakire gute we ndaguheke kuze je nshaka oya mbwira ushaka ndakwakire gute ndagushire ku mugongo ndaguterure ushaka ndakwakire gute ntibakwakiriye je nje mfise uruhusha rwo kwakira ababosi ntibakwakiriye ntiwanditse mu gitabo aha ni wacu yaba ari kwa papa naho ne papa niwe yakwakira jewe iwanje uje nzokwakira aha ni wanje aha ni ku biro vya Inyishu Media abagize Inyishu Media barakwakiriye peu importe rero jewe ntacyo maze kugira ndinde gukwakira ivyo birabaraba kuze si ukuvuga uko nawe ego ngaha amuri Inyishu Media si wanyu wavuze amajambo menshi ego si wanyu ndabizi ko atari wanyu ariko ikintu kimwe njejwe iki ngaha ariko ngaha uri nk'umwana waho oya njejwe iki jeje cyose nawe uri umukozi wo muri Inyishu Media ndi umukozi rero nk'umukozi ndakwakira nk'umukozi simpaka ndagunda ko ushaka nkora iki ndire kugira ubone ko nakwakiriye cyangwa ngendeze amenyo hejuru nk'umusazi kuze ndabizi nakoze amakosa menshi ngaha muri Inyishu Media sinaguhamagaye kugira ngo tugume duterana amajambo ahubwo naguhamagaye ku makosa no narakoze kugira ngo ushoye nanje kumfata nkuko ndi umukorege wawe ushobore kumbabarira amakosa yose no naragiye ndakora ngaha niyo mpamvu ubona nashinye ndabicishe n'imbere y'abantu babone ko nanje no bandi ko ndahinduka ndi umwana mwizubu sawa sawa korege ego korege ndakwakiriye karibu Uzi ariko menga uriko urabivugana nkaho menga urafise akantu kishavu menga hari ikintu dupfa je nawe turapfiki sha Hello afando Inyishu Media kuri micro muri kumwe na Ange princia cameraman uno munsi ni Benisha nibatangaze kubona ari Beni uno munsi urabona ko ndi muri biro vya Inyishu Media uno munsi ubu nanje bamfata nk'umukozi uno munsi ndiko ndakoresha umukameramani wao bakunzi ba Inyishu Media rero ntibibatangaze uno munsi nico kiganiro ca mbere nkoreye ngaha murabona ko ndi kumwe nakuze hari ibintu byinshi shaka ko twoshaka kuba twovugana nakuze kuze ndakora mukiza sawa urakomeye yego meze bien meze bora musaba bakunzi ba Inyishu Media so bakunzi ba Inyishu Media ndabaramukije bivanye naho muri mwiriwe cyangwa bwake mwiriwe cyangwa bwake meze bien nikuze John mubyara wawe bakunzi ba Inyishu Media ndi ngaha imbere yanyu ndi kumwe nakuze hari ibintu byinshi shaka ko tuvugana babwiye je murabizi ko maze igihe ntitwara neza ngaha muri Inyishu Media kandi ko nakuze murabizi kuze turacafitaniye ibintu by'amatati ngaha nta mukozi n'umwe ngaha muri Inyishu Media duhuza kubera ko amakosa nagiye ndakora nahevye nakazi kutabivuga wari wahevye akazi ariko wagarutse kugaruka bo ndi ngaha kuri biro gusa nta cemeza ko nagarutse kubera nkora ibiganiro nico cemeza ko nagarutse nta misi yaheze ntariko ndakora oya hakuze nanje ico kintu niyo mpamvu nanje naguhamagaye kugira ngo dushobore kuba twovugana Jesse nkunda akajagari habaye akajagari ca ndabireka abanyakajagari bakabandanya bakora Jesse ushobora gukora mu kajagari ndi umuntu yitahura muri make bakunzi ba Inyishu Media si kuvuga ko nari nkeneye kuze gusa nari nkeneye n'abandi bakozi ba Inyishu Media kugira ngo dushobore kuba twovugana aha naje sanga hari kuze gusa ca ndavuga ati kuze reka dushobore kuba twovugana wewe wenyene kuze rero ngaha ndabizi je nagiye ndakora amakosa menshi ariko ayo makosa ndashaka nawe utsindisha avu kugira ngo tubane twese turi abakozi twese tumeze neza atanumwe afitiye ishavu yonze yego barakwakiriye kuraje kandi okay urakoze ego baranyakiriye ariko wowe ndabona yuko utarashaka kuba wonyakira kuko nturashaka kumfata nk'umukozi ngaha kuko wowe uje ukambona nta nubwo ubukira mukije n'abandi nta sinzi yuko ari kubera ko jewe andi ngaha amuri Inyishu Media ushaka ndakwakire gute we ndaguheke kuze je nshaka oya mbwira ushaka ndakwakire gute ndagushire ku mugongo ndaguterure ushaka ndakwakire gute ntibakwakiriye je nje mfise uruhusha rwo kwakira ababosi ntibakwakiriye ntiwanditse mu gitabo aha ni wacu
yaba ari kwa papa naho ne papa niwe yakwakira jewe iwanje uje nzokwakira aha ni iwanje aha ni ku biro vya Nyishu Media abagize Nyishu Media barakwakiriye peu importe rero jewe ntacyo maze kugira ndinde gukwakira ivyo birabaraba kuze si ukuvuga uko nawe ego ngaha amuri Inyishu Media si wanyu wavuze amajambo menshi ego si wanyu ndabizi ko atari wanyu ariko ikintu kimwe njejwe iki ngaha ariko ngaha uri nk'umwana wa oya njejwe iki jeje cyose nawe uri umukozi wo muri Inyishu Media ndi umukozi rero nk'umukozi ndakwakira nk'umukozi simpaka ndagunda ko ushaka nkora iki ndire kugira ubone ko nakwakiriye cyangwa ngendeze amenyo hejuru nk'umusazi kuze ndabizi nakoze amakosa menshi ngaha muri Inyishu Media sinaguhamagaye kugira ngo tugume duterana amajambo ahubwo naguhamagaye ku makosa no narakoze kugira ngo ushoye nanje kumfata nkuko ndi umukoregi wawe ushobore kumbabarira amakosa yose no naragiye ndakora ngaha niyo mpamvu ubona nashinye ndabicishe n'imbere y'abantu babone ko nanje no bandi ko ndahinduka ndi umwana mwiza ubu sawa sawa korege ego korege ndakwakiriye karibu uzi ariko menga uri kuri bivugana nkaho menga urafisa akantu kishavu menga hari ikintu dupfa je nawe turapfiki jewe ahipfa n'ababisangeje ntacyo dusange ntare vipi ntare karibu bro icara nawe twari tugukeneye nta na kimwe na rero ngaha urabona udusanze turi mu kiganiro nakuze umvise ako kantu niko kabi ntare tubyihoze ivyo barimpokea mwinyishu birabira nani barakwakiriye prince baranyakiriye ariko urazi ikintu cari kisakiriwe sawa na kimwe reka tubanze ivyo tubyihoze ntare ikintu rero cyari kinzanye ngaha ubona impamvu dusanzwe turi mu kiganiro nakuze urabona jewe muri Inyishu Media naraje ndakora amakosa menshi ndatera kaduruvayi bandirasi kunu karanzana urabonye ibintu byinshi byahapfiriye kubera ko ari jewe ariko uyu mwanya urabizi nta muntu adakosha nta muntu umwe satani tagendera nari nafashe umwanya kugira ngo ushobore kubasaba imbabazi tubane neza kugira ngo tubane twumvikana so Jennifer ibitari byo byari byakuzanye je nta kibazo kubana neza ni ibintu abantu bese usanga twese tubayemwo urashobora gukosha no munsi canke je nkakosha ariko umuntu agize akiyumvira akavuga ati mbo have nicarike bagenzanje bakavuga ati mbo have ndababarire tubane neza ntibagume banyiyumvira uko tariko je ndibaza wengira uko tukiyumvira si kumeza jewe maze igihe kingana gute muri Inyishu Media naratanguranye nawe uri umukozi twatanguranye nawe turakuzi kuze John gusa ariko ni bingahe ni kangahe je nigeze ntera akajagari nkaka muri Inyishu Media so hari ibintu biba kuze hari ibintu biba mu mibereho y'abantu urumva yani ni changamoto urumva hari gihe usanga uyu yazanya akajagari ugaca usanga waje witonze gusa igihari gikuru n'ugutahurana gutahura mugenzi wawe nyimba yaje mu kajagari prince yaje mu kajagari ibintu vyiwe turabizi byatanguriye kure cyane ariko kuca ubu gushikiza isaha ndazi mu bakozi biwacu wewe warumaze igihe utaza no ku kazi warabihevye kubera iki kajagari kandi ni vyinshi twahomvye kubera utazi uraza gutonda ku kazi akoze yande ya prince ariko ntare ikintu novuga gukosha birabaho ariko iyo umuntu akosheje mu nyuma akitahura agasaba imbabazi ntaho utomutahura kuze ndakubaza ikintu kimwe je mfata nk'umuenemy wawe dofiki gusa ikintu kimwe jewe ndi umuntu akunda gukora ibintu bitari ku murongo rero hako noguma dukora ntakunda gukora ibintu bitari ku murongo rero ibintu bitari ku murongo birimwo kama bikiwa ndani vurugo bora nagiye carte nkitandukanya nkaja ku ruhande hama ntibize kunzanira ingorane cyangwa ikiretse n'ingorane je ndi umuntu ari ampeseriye ukuntu bavuga ati basi ndabibazwa kugira uve muri izi ngorane ntuzubibazwe il faut écarter ubije kure yapana ntare bon simpunga ingorane ahubwo jewe sinkunda
vurugu, sipendaki vurugu. Ibintu vyo kajagari unya uyanareta ngira ngo wari kurabibona company yacu. Ingene ingene twariko turakora mu misi. Kuri twebwe turabakozi. Twe turabakozi nimba vyabereye ku rwego rwo hejuru twe turabakozi tubandanya akazi kiwacu. Twafekta me twebwe vyapostwa nkuko vyahora bikogwa. Nkazana nk'ibiganiro 8 hagapostwa 2 ku munsi. Kubera ingorane iva kuri uyu. Ingorane ya princia canke n'ingorane yava umumontere n'umviriza kuze aho hano uri kurandenga tinga ama video ni wikosa rijako ni ikosa nirija kuruyu ni kimwe kuja kwa upload uyu princia ivyo bapfa babifana bahebi yake boss wiwacu uploadinga no shira kuri YouTube ubwa mbere ko vyajako mu gihe princia ataraza so rero twebwe ntibigutera inzigo kuze wewe nyimba bahebi yake atabishirako twebwe umushahara wiwa nturonka umushahara wiwa urawuronka naho ne ndawuronka ntevye bumpembwa itariki 5 itariki 8 naho urampembwa ya princia none byose rega nuko ubwa mbere bitari bwabo ubwa mbere princia yaragukura ngaha akagenda akakugurira icayi ushonje akakugaburira utuntu yarancorera mu kiganiro nahone no kubera yabayansavye ikiganiro apana kuza mu hatari wansokanye kanga ariko kuzabwo wansokanye ntare agomba watarishe wansokanye kanga akona gusokanye kose karamazi ahubwo kibazo ufise wewe nuko ntushima ahubwo kuzeka ndakubwire urumva ukushatse kuvuga yuko amajewe amafaranga ubusike wahembwa kuri 5 aho uhembwa ku itariki mushatse kuvuga ko amafaranga ya INYISHU media nje nayatwaye kumbure none si mama INYISHU princia yavuze ati nubwo aje muri INYISHU media ntaje kudutera umwaga nta mafaranga akeneye yo guhembwa y'umushahara wiwe ashatuzi ya microphone urazibona ngizi ngaha anye yaratuguriye microphone nubwo dusanzwe dufise izindi urumva rero kuze ico no guhanura mubabarire yadusabye kigongwe tumubabarire tumwakire nk'abakozi mu bandi nk'abandi bakozi ntugira akantu kaki ntaje kutwagisha muri INYISHU media mwe mureke apambane urumva mureke apambane ni hari wiwe apambane gushimba zo bandanya aronka akazi nyimba zo muronka bahebi yake twe ntavyo tuzi twe turabakozi twendere na kazi zetu dusonge mbere kwambie kitu kimoya bro jewe gukora cankwe ntararonka akazi nari mbayeho babizi kandi sinaje nsa nabi naje nimereye neza iyo nari mvuye nari ndi mu bindi gusa rero kubera ntakunda akajagari jambo ugomba usubire none iyo wavuye canke ugomba sinshatse gutahura kubw'ivyo rero hako twoba ndadukora uku ndakubwiza ukuri atoki kamenyereye gukomba kamagaheze nyimba bimeze uku unya ejo bizosubira bibe kundi urumva wowe nyimba ufise kamere yo kugwana ntizoguheramo naho bizogenda gute bariko baraturaba nibambarire baheruka kumbona ryari je nk'ubisikofu umuntu nishabi yaca bi wambaye urusato rw'intamuri bingira aho munsi kavyutse uzokwica umuntu ahubwo umuntu arahinduka nivyo ngomba ndakubari umuntu arahinduka umuntu ushobora kuba uri pasiteri ukaca usanga umwana wavyaye agiye kuba shehe kandi uri pasiteri urumva canke ukaba shehe umwana ukaca usanga uvyaye umwana w'umukobwa akaja kuba umubikira kandi uri shehe nareka ndakubwire nakuzeka ndababwire kuzereka amani ndababwire nabahamagaye ngaha akugira ngo dusabane ndabasaba imbabazi kugira ngo tubane neza gusa urabona ibintu cizanamo nta ngorane dufitaniye mukobwa mwana wa mama nta ngorane dufitaniye wanashaka jewe na wewe ntaco dupfa abapfa n'ababisangi hari ico dusangiye je nta na kimwe rero ikintu kimwe ibintu ngo vy'akajagari bikunda gute wewe mbu ndakunda ibintu vy'akajagari aca vurugu habaye akajagari uzorabe no mu ntambara habaye intambara amahoro nihaza ata ntambara ibaye nta mahoro haba rero mushaka mubanze mube mu ntambara amahoro aje intambara yarabaye yaraje je rero murugu sawa kuzereka tugari kiganiro ushaka kuvuga kubwira ikintu cyanyuma abakunzi ba INYISHU media ntare wewe ndumva yuko ntare wewe ndumva katasha jewe mama je tuzoguma twicarana uko unye imbuzo zurankoza kaya mataka yaje navyo gusizo zuregera hirya abakunzi ba INYISHU media ico no babwira bavuze ngo turasa wapi je ntaho duriye gusa abapfa n'ababisangiye je ntaco dupfa gusa rero iyo ntambara ntaravuze ahereze guprograma aje guprograma gere ntare ngaho imbere yanyu
yaraheze n'umubeshere n'umubeshere mwenyene mie simo n'akarorero natanze mvuga ati intambara iyibaye bijya wavuze vy'ivurugu niko karorero natanze harabaye ivurugu muri inyishu media kuri princia iraba ntayikiba ntibaheruka kugwana na nice none baheruka kugwana ngo barakora baheruka kugwana n'ibintu bishika urumva n'ibintu je nawe tutaragwana jewe nawe ko tutaragwana bariko bagukubita sije naseruka naca ndakuvunaga sije garuka kubangura nare reka tugari kiganiro kwera ndabona uyu sije garuka kukuvuga avuze ibintu byo kugwana naca ndamuvunaga wewe ntare ntora ntare nare warabihebye mirisha biyo yagupiga nega akura kuze yagupiga ngumi unatapika damu uze nukuvuga rero muri make jewe ntabwo ngaha wofata nk'umukozi nukuvuga urafite amashavu ukoresha oya kandi nta gashavu ndagufitiye wewe uzokore kandi uzugire umugisha mu kazi kawe hama jewe vraiment ndabarekeye mukore barira karirimbo zozuraririmba ushitse muri ibiro zozurarimba wenye wivuwa jinyonge mama wenye wivuwaji akora wenye wivuwa mimi nataka vurugu yishe pare kutumikia mvurugu ngira ngo nzogaruka ivurugu yaraheze uraca akazi je ya princia arakuya urahevye akazi ahubwo reka nwenge none je nje ndakubuza akazi oya siumbujije akazi je ndakibujije nare rabwira kino ubwiye abakunzi ba inyishu media tugari so bakunzi ba inyishu media je ndabisanze hagati ndabishikiyemwe ndavyitamwe nk'isazi igize gute itaye mu nzoga gusa sinenzi ibiki yago cagiye gusa je mvugishije ukuri nimba princia yaje nga muri inyishu media karibu mama mimi niko je ndumukozi nawe uje nk'umukozi nimba bakwa bahari abashefu biwacu sasa nimba abakozi biwacu ba diaspora tumenyane nimba msikumbia atakuwa endo kiongozi wako yeye atakuwa sasa je nibindaba kamushara kangu umushara wiwanje uje mama nabi jewe wafata nabi princia uzomfata nabi sishobora gukora iryo kosa nashobora kukazi dufise amategeko atugenga twebwe ninarenga amategeko andenga kukazi regrema y'akazi azomfate nabi nintarenga regrema yiwanje je ntiyomfata nabi ahubwo je amfashe nabi nanje noca naco dufa amaguru yanje sibidagazo shaye ahubwo no kwigira nibi biganiro vyanyushikiyemo nkagihe kuzeka tugari kiganiro namaze kumva aho bakunzi ba inyishu media murabona abantu twari twari kumwe nakuze twari kumwe na ntare nabasavye imbabazi bose hamwe nubwo ntarabishikiye mwo hagati ariko ntare yambabariye ariko kuze mwumvise nyene yavuze umuntu mukomubabariranga uko ntuvuga nkuko ngaho wanshize muri entre parenthèses bakunzi ba inyishu media jewe ndiko ndasaba imbabazi kugira ngo dushobe kubana neza n'abantu bose ariko murabona ko umwe wewe vyasi rega umviriza ndakubwira je sishobora kubabarira bo nakubabariye ariko umviriza ngo noshogara ashobora kukubabarira jewe yaraduhamagaye dukura ngaho Bujumbura jewe na boss atujana kudusuzuguriza ruguru ibubanza adufata nabi twebwe mani yaradufashe ngo tumupfukamire uyu umviriza ijambo ry'Imana rivuga ati harira babagiriye nabi nimba barabagiriye nabi mubaharire ugurura umutima wawe beni mbona kuze ngo yonkubitaje imbere y'abantu mukobwa ngo yonkubitaje bakunzi ba inyishu media mukomeze gukurikirana bino biganiro vya inyishu media turabakunda cyane nzosaba bishire ko kubera ko kujya kunsu beni zimisha kamera zimya kamera kwera ndabona ni hatari